Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, uyu mubona ni David Tuyisabe, sanzwe ahagarariye urunani rw'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi UNASCOKI. Ndi hano ndi kwikinga nkuko mubibona, ariko kandi narinje nerekeje mu ruganda aho tuko turakorera amasabune ndetse n'ikibonobono. Rero ngeze hano narinshimye kugira ico ndabasangije ku bijanye naho tugejeje ibikorwa. Hanyuma ikintu ca mbere, imbere yuko tuvugana ku bijanye n'umugambi w'amasabune turiko turakora, kuko ni vyiza yuko tubibabwira neza kubera ko n'umugambi mushasha. Agira ndabamenyeshe yuko ivyo ikibonobono nukuri biriko biragenda neza, ko biragenda neza kuko nkuko twabibabwiye, mwari musanzwe mubona dukoresha amaboko mu gukora ikibonobono, ariko urabona nkuko twababwiye, twavuze ati mu gukora rero ikibonobono tuzohinguramwo amavuta, hama rero ibisigarira vyazo vy'ikibonobono hoho tuzokoramwo ifumbire, basi amase, tuzokoramwo amase kandi ifumbire kama. Hano rero murabona nubwo nabikozemo n'amaboko, aya n'amase, iyi ni ifumbire ikomoka mu itoroto. Itoroto nayo tuba twayironsa ari uko dukanye ikibonobono. Iyi rero murayibona hamwe muravye kuri internet mukandika torton du ricin, bino bintu murashobora kubibona. Urana iyi hano imeze nk'iyivungaguye kubera ko twakoresheje amaboko. Iyi rero turaheza tukayibika kubera yuko ubu tugomba dutangure umugambi rero wo gutangura kuyegeranya, kugira ngo ishobore kuba nyinshi. Nico gituma mubona kano kagunira hano, tugomba rero dutangure kuja turayipakira. Mugabo ntituzobandanya, ntabwo izoba imeze uku, kuko iyi niyo twashoboye kwegeranya mu gihe tuba twakoresheje ikibonobono n'amaboko, bya bindi byo gusekura mu isekuru. Mugabo byo kuyegeranya, gumane nanje ndakwereke, bigiye kuza birashoboka gose ko murabona hano hari imashini ngaha, n'izindi zokora ibindi zobibabwira. Mugabo urabona hano turafise imashine isya canke ihingura ikibonobono, twaramaze kuyizana ngiyi hano, kandi murana ko ari mashine ikomeye ikorerwa mu gihugu c'Ubuhinde. Niyo twayikuye, murabona yuko iri importe nubwo yari imaze imisi hano. Rero igihe cyo kuyibereka ngiki, iyi niyo twabaye turazana canke tubaye turabereka haruhande y'izindi zihari. Rero twayishize hano, mugabo twamaze kubona yuko kuvyo dushaka gukora ni hato, kuko hari izindi mashine zishika kuri zitandatu. Mugabo hakuru zizoba zigizwe n'imashine imwe idufasha gutunganya kirya kibonobono, kugira ngo dushobore rero kugisukamwo hano, hanyuma kizana amavuta n'akayungiro yiritiyo. Iyi mashine rero niyibanze, niyintango, kubera iyi tubaye turazana hano, tubaye turakoresha iyi kubera ishoboye gukora bike, kuko ishobora gukora itoni 3 gusa ku munsi. Ariko turafise rero n'izindi mashine nazo nyene tuzoheza tubereke,
zozo ziba zishoboye imwe gukora itoni 12 ku munsi. Izo nazo zirashika kuri 4 numva nizahurirana n'izi uzoca usanga ku munsi uruganda rwacu ruzoba rushoboye guhingura itoni zirenga 50 ku munsi. Izo nazo kuzishikako ni mu gihe muzoba mwamaze kumva akamo turiko turabatera ko kurijukira kurima igiterwa c'ikibonobono. Hano rero tumaze gutangura gukoresha imashine urabona nta dinamo turazana kuko hano hantu dusanzwe dukorera tugomba kuhava kuko ni hato bivanye n'ivyo tugomba gukora kuko iyi mashine aho izoba iri kumwe n'izindi mashine zindi zishika kuri 3 aho iyi izoba idufasha gusya. Hanyuma rero kuvyo bimana nako ndababwira bijanye n'irya turuto hoho dutangwa gukoresha imashine tuzushere turonka turuto nyinshi aho tuzokanya amavuta urabona ko araza agaca hano hama agakorokera ngaha aye muri kano kayungiro. Hanyuma twebwe rero ayo azobara amavuta hanyuma ituruto nayo yo ikica ngaha aye zoca rero tuyegeranye tuyishire mu bugunira kubera nibaza ko muri uyu mwaka nyene muri rino rima rikurikira tuzoheza dutangure dukorane n'ikigo ca izabu ca kigo kijejwe imbuto kugira ngo habeho gukurikirana neza ibijanye na kino giterwa tumenye aho kiba cane kanone humva ivyigwa vya izabu. Ivyo vyigwa rero tubizojana no mu kuraba rero iyifumbire ikomoka mu kibonobono. Hariho n'ibindi tuzoyivanga twarababwiye yuko uruganda rukurikira inyuma rw'amavuta y'ikibonobono cyo kimwe na matière première canke iyo toruto tuzokoramo ifumbire hazoca hakurikira rero uruganda runini cyane ko n'uru nimubona imashini imwe ruzoba ari runini habuze gusa aho tuvyinstara iracari nto kubera urumva umwimbu uracari muke kandi urazi ko muri entrepreneuria canke iyo uriko urakora imigambi bisaba uhere hasi. Nitwoca tuzana mashine ishobora gusya niburi itoni 50 ku munsi kandi urumva izo toni 50 atazo turaronka. Twahereye rero hasi kuko vyose ni vyacu neyi ntaho izobigiye no mu gihe tuzoba twashizemo izo zindi zogomba zibandanye zikora zose kugira ngo ntiduceregwe ku makomande ku masoko ya rero nako ndavuga ubwo ruganda rundi rukurikira inyuma y'uru azoba ari uruganda ruhingura amavuta ruhingura ifumbire kama aho tuzovanga rero umwanda mutoya n'umwanda mukuru cyo kimwe nibiva rero by'ikibonobono. Ibiro by'ikibonobono kubera birazimvye cyane ashe tuzoshiramo ngira duke azoba ari nk'umwambiro murabe ingene Uburundi bucika novuga sinzi mu gutanga ivyimburwa ikijumbu, mwumbati, amateke, umuceri, ibintu vyose kubera ino fumbire irimo azote nyinshi ku bantu bazi ibintu vy'intuzeye vy'ifumbire irimo ivyunyunyu vyose bikwiye. Uvaho nko mu gihe tuzoba twavanze ivyo zoba turonse umwavu kama wa wundi uzoshobora kudufasha ngira ngo umva umuzungu umunyaburayi abonye ikijumbu cacu naho tuzomubwira ati iki ni $10 acagira kwa kigura kubera azi yuko azoba ari ikijumbu kimuvura. Bo ibi rero vyari bijanye n'ikibonobono vyo razi ko ariyo projet yacu nyamukuru tubandanya tubahamagariramo ngo mushiremo imitahe 12,000. Ibi rero kubera ko urumva bishobora kuba vyoteba gato katubivuge gutyo naha rero twaciye twiyumvira wa mugambi nawe wundi
yo gushiraho w'inyungu utanga inyungu mu buryo bunyaruka wa mugambi w'amasabune utanga inyungu mu buryo bunyaruka naho niho tuzikorera twababwiye mwabonye akazi kiko kirabandanya yeno sude caustic bayita caustic soda kenshi tukunda ni igifaransa sude caustic ngaha byanditse mu Congereza hanyuma iyi rero niyo duheza tukavanga na ya mavuta rero amavuta y'imise hano sinzi ahantu yoba ari ngaha ngaya amavuta y'imise tuvuga ijya tuyivanga n'amazi hama rero ayo nayo n'amavuta yo mu mise aya rero niyo tuca dukoramwo isabune hoho urabona ko mu masaha 28 gusa tuba twahejeje kuronka produit tuba twahejeje kuronka isabune kandi ni isabune nkuko tuma tubabwira gushika ubu urabona ubu dufisizi ariko hariho niyiba yera bisanzwe turavye isabune kiradandazwa uno musi ku isoko y'u Burundi isabune ku mafaranga 1000 ni twebwe ba mbere tuko turakora isabune nini rero ibi bituma habaho inyungu zinyaruka kubera ko rero mu Burundi abantu tumenyereye bifuza inyungu zihuta twararavye tubona abanywanyi bacu kubera dukora n'abantu bato bato harimo no gwaruka ruba rukeneye kwikenura muri tumwe n'utundi naha rero naciye mbwira abo dukorana tumviriza mu kurindira yuko inyungu z'ikibonobono ziboneka tutangura kugaburana amamiliyoni muri kibonobono kuko arimwo reka dushireho imigambi y'inyungu zinyaruka urabona ibi mu mwanya mutoya ufashe ijya sude ukayishira mu mazi ucirindira gato irahora kubera ikishuha cane hama ukacuvanga najya amavuta mu kanya gatoya ubushoboye kuronka novuga amavuta uciye yavanga na ya sude mu masaha 28 uburonse isabune nayo umaze kuyironka urumva yuko uyishikanye ku isoko nk'iyiwacu yo twababwiye ko ari nini irakunzwe umva ikigwa ikacizana amafaranga rero mu kurangiza iyi video yanje reka ndabamenyesha yuko ico dukeneye hano neye yuko muzana imitahe haba mu burimyi bw'igitego cy'ikibonobono 12,000 ababishoboye mugombe mushiremo menshi nta ngorane hama kandi aha naho muri iyi imigambi inyaruka twararavye tubona n'ubundi umuntu ashizemo 12,000 yogabura duke mugabo ni tuvuga ati abanywanyi abakozi bacu abifuza inyungu zinyaruka nibigore bashiremwo 50,000 ku muntu umwe kugira ngo mu mezi 6 gusa abahinga bacu ba comptable abizi vya economy bazobe bahejeje kwegeranya inyungu zaboneze mu mezi 6 abe make bayabone gifimo k'ibigihumbi bakibone rero ivyo 50 no mutahumwe ariko ku muntu ashoboye gushiramo imitahe agashikana nk'imitahe 20 uwo nawe turaheza tukamuha agashimwe urumva umuriyoni uwo rero turaheza tukamuha agashimwe k'amezi 6 tumuha ibice 5 kwijana vy'inyungu ni kuvuga 55 ku kwezi mu kiringo c'amezi 6 tongera kandi akongera kandi akazogabura no mu bandi umva ko wifite nk'imiliyoni 2 zicaye wifitiye miliyoni 10 ziwe zicaye umva yuko ku kwezi azoba ashobora kuronka ibihumbi 500 urumva mu kiringo c'amezi 6 azoba ashoboye kuronka miliyoni 3 kandi ya mafaranga mu byo tuzoba twakoze byo kudandaza isabune azo batubwiye inyungu yabonetse azoheza ayigaburemwo hisunzwe ayo yashizeyo mu buryo bworoshe cyane ni buryo bworoshe cyane gose
noneho rero kandi isabune yacu ntiteba ku isoko ko turi mu runani rw'abarimyi kibonobono turi benshi cyane ku buryo isabune zidateba kuko ni twebwe nyine duca tuzigura kuko n'ubuziguze twaramushiriyeho uburyo bwo kuronka akanyungu kubera uguze isabune imwe aronka ibice 50% by'inyungu iyo sabune yunguka. Urakoze cyane rero Imana ibahezagire murushize kubana natwe abara ibiganiro byacu mushikare kubisangiza abandi hanyuma utarashamo umutahe zana umutahe kuko abambere bumvise akambo twabatiye akamati ni mugura imitahe y'umuriyoni ukwezi kwaraheze nukundi gomba guhere baratangwe kuronka inyungu zabo ntuzozibura noneho nizonabura ko twe turi mu vyunguka rero nuhushe amahigwe yawe kibonobono oyo turi ngaha kuri uwo wese yifuza kwiteza imbere akoresheje uburyo bwiwe. Fata amafaranga yawe uyahindure umukozi agukorere hanyuma uzohora ugenda uhembwa kubyo ya mafaranga yawe yagukoreye. Hanyuma nimba ufise akandi kazi canke uri mu mahanga nutinye ko investisa mu mugambi w'abarimyi b'ikibonobono kuko subescro turiko turagira mwarabonye iyo twahereye ari yayi ku ntango naho tugeze no munsi vy'ukuri nibaza ko nuwo yanka urukwavu aremera ko runyaruka. None rero natwe mbere turabashimira ni mwana twanse mwaradukunze mwarankunze je ndavuze ikibonobono hanyuma nanje ndavuga ati kabo abarundi ko bankunze reka nanje mbeseriye ndabereke yuko ivyo ndiko ndavuga bazoyibonamwe inyungu. Nivyo rero nanubu turimwo mushishikare kunyaruka na cyane twihuta ntibagira kubamenyesha yuko mukwiye kurima igiterwa cy'ikibonobono by'umwihariko kubera ko isoko yo ngaha mu Burundi mushoye mu runani ni 10,000 ikiro n'uwo bagifise mu ishamba akizane ni 10,000 hanyuma twikorere twigiranire amasezerano n'abazungu tubahe amavuta nabo baduhe idolari canke iyero hanyuma twikemurire ibibazo bimwe biduhanze ngaha biterwa n'ibura ry'amafaranga mva makungu. Ntimureke kuza ngo turondere amafaranga mva makungu biciye mu burimyi bw'ikibonobono kubera birashoboka kibonobono ndakwibutse yuko citwa castor mu Congereza canke ricin mu Gifaransa. Baza ku isoko ukaba uri muri Amerika wandike kuri Amazon ubaze huile de ricin igiciro cayo je ndazi yuko ucuja kurara undondeye umbwira ati mbwira shiremwe amamiliyoni nanje nabonye ahari vyunguka. Murakoze cyane ari kumwe nanje David inyuma ya kamera turi kumwe na Desire Konate Imana ibahezagire.